wese ariko aradukurikirana muri uno mwanya canke kano kajyo nguko babivuze tuvuze ku makuru y'igikorane kiri imbere yacu. Ndagikoze nkishika uyu mwanya nyene mva muri Nigeria kugira ngo dushobore gutangariza muri bino bihe nyene tuvuge amakuru ico gikorane. Icambere igikorane gikurikira kizoba kinini cyane kuruta ibikorane byose twigeze kubona twakoze n'ibindi byose vyakozwe muri kino gihugu. Simvuze gusa kubijanye n'ubwinshi bw'abantu, mvuze kubijanye nico tugomba gushikako. Muri kino gikorane twumva neza ko tugomba gukangura abantu bagende kuvuga ubutumwa bwiza. Mu ncamake naho abantu bogerageza gute nivyo nabwiye abantu nigiye nari Nigeria, ndababwira isi izokwa marisi kandi n'abantu bogerageza gute nibashobora kunyugwa canke baronka amahoro, kuko ayo mahoro yabitswa ahantu hamwe gusa ni muri Kristo Yesu. Kino gikorane rero kizoba nk'ikije kudomeka iryo kanguro mbere turiko turinjiramo kuva bino bihe aho turiko turavuga ubutumwa cyane bwo kubwira abantu baze kuri Kristo Yesu. Ibikorane biheruka tuvuge kimwe muca tumye abantu bavuga cyane ku cange babonye vyinshi ni gikorane cyo mu mwaka wa 2024 cabaye kinini cabaye ciza, turashimira Kristo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Rero ubwo bwiza bundi bw'urundi rugezo nibwo twizeye ko tuzobamwo. Muri ico gikorane rero hazoba ibintu bikurikira bikoma komeye cyane. Hazoba kudomekwa kw'ikanguro. Je ndimbano batemera yuko tuzoguma turindira ikanguro ko rizokwikora kandi turi nga. Uwo munsi hazodomekwa ikanguro. Izodomekwa gute? Ari ikimenyetso kizoba mu buryo buri physique. Abantu bankurikirana barabizi uko ari bikorwa nkora bakavuga ngo bakoresha amazi cyangwa bakoresha ibi, ariko ari igikorwa kiri physique kizodomeka iyo kanguro. Ariko cyane mwe muyera azokwisuka ku bantu agomba gusuka mu iryo kanguro. Mbere iryo kanguro riri mu bintu vyatumye nshobora gufata runo rugendo nafashe runjana muri Nigeria. Narufashe kugira ngo shobore kubona abantu bakoze ikanguro mu bihugu vyabo ligakora no kwisi yose, cyane Benson Idahosa, Archbishop Benson Idahosa na Prophet TB Joshua. Benson Idahosa yakoze ikanguro n'abana biwe. Je ndafise ikimana iri kwirambira rino kanguro igomba irikorane n'abana banje. Iyo mvuze abana banje simvuze abana bari mu cyumba, ndiko ndavuga abo navyaje ubutumwa bafise amashengero yabo, ariko kandi abantu bibesha kwikanguro ari gusa kubwira abantu ubutumwa. Ikanguro riragutse cyane, birasaba yuko abantu bakanguka mu buryo bw'imiryango, kuko uravye ningo ziriko zirasinzira. Abantu bakanguka mu buryo bwa entertainment. Mvuze entertainment bariko barasinzira kuko bisaba yuko abakristo bashoboye kuvyura abantu biciye mu kuririmba, mu kugira sport, ibintu byinshi bishoboka, ariko kandi bisaba yuko abakristo bagira badomina mu burere bw'ifaranga. Abo rero nibo tuje gusengera kugira ngo dukorane iryo kanguro. Wa kabiri yari Prophet TB Joshua yarayikoze wenyene, bizigura ngo adashigikiwe TB Joshua ari capable gukora ibikorane Mozambique no kwisi yose. Ikanguro rero niyo mvugo nini zovugwa muri kino gikorane, kandi turizera yuko itazosubira kuja hasi. Abantu bazobandanya babona kugira neza kw'Imana ko tugiye gushitsa mission ico Yesu yaturungise gukora kwisi. Igikorane cy'umwaka weze nguko bivuga harabaye competition mpira w'amaguru, kandi yarabaye nyishu nini kuko burya abantu ntibabimenye. Match zose abantu barakizwa, ijya competition irasubira kubaho, kandi turiteze yuko benshi bazokizwa kuko mu mamita twaravuga ubutumwa twebwe cange abandi bakozi Imana bo mishengero. Harabayeho gutanga udushimwe ku baririmbyi, turiko turiga ukuntu vyo kogwa neza, kuko kubijanye n'abaririmbyi tuko turibaza tugire competition duhitemwo umwe cange uwo benshi dusanzwe tuzi ko ariko arafata ahabwe agashimwe. Cyo tuko turaciga nibaza ko tuza kugiheza neza muri kuno kwezi, ko tuko turibaza tugikore kuri uwo munsi nyene cange ivyuzuye award tuyagure ibe award nini nk'ama award mu yandi, kuko mu bantu batanze bamaze gutanga ubushimwe bwiza no ba mu bambere ndi mu batanze agashimwe keza ku baririmbyi, kandi nifuza yuko uyu mwaka Imana ducira inzira dutanga ikintu kinini, nico cifuzo cacu. Rero ivy'umupira tumaze confirma indirimbo, tuko turibaza ko tanga agashimwe gusa ku muntu cange twogira competition cange twoyikora ivyuzuye ikaba ukwayo nka concert kugira ngo baronge umwanya, kuko indirimbo burya iyo ubonye gusa umuririmbye araje akira aragiye, kandi uzi ko azi kuririmba uri haje kurahagarara karakujya. So tugomba yuko n'abantu bashoboye kunezererwa izo ngabire, kuko mu ikanguro dukeneye ko abaririmbyi bashoboye gukora bakore cyane muri kino gihe. Thank you. Ari ibintu byavugishije abantu benshi munje mu gikorane, mwaje munzanye igiseke kirimo pasteke, kirimo ivyamwa n'imbugita, kirimo amazi, kirimo imbugita n'imbugita na bibiri
na Bibiliya abantu benshi bavuga ati mbega none ibi bintu niyo bari ubupfumu narijya mwari mwavuze yuko mwari mumaze iminsi mwibwaranye no munsi mwashobora gusigurira abo bantu ivyo bimenyetso mwari mufise ico bisigura. Ubwa kabiri umwaka uheze mwagiye ahantu mutubwira yuko mugenda ku musozi hariya mumarayo iminsi muvuga yuko mugiye kwisonzesha kandi byarabonetse yuko koko mwagarutse umengo ibiro byagabanutse gatoyi. Uno munsi kubera iki mwashimye kuja muri Nigeria? Akabazo ka nyuma nakabazo kajanye n'umuririmbyi yitwa Big Fizzo naho nyene muri no minsi iheze byaravukishije abantu benshi niko muramusaba gukizwa. Ni igiki cyatumye mwiyumvira Fizzo mu bandi baririmbyi bose? Ibibazo vyawe vyiza. Numva ko abantu bavuze kubera pasteke, sigure pasteke ni camwa kuri twebwe muri Bibiliya dusaba twe nyene twama ivyamwa vya Muhemu Yera. Nk'umuntu rero nari mvuye muri retreat kuri je numva yuko nzana ikintu kimeze nk'icamwa kiboneka neza ku maso y'abantu bose, ndazi ico gisigura icamwa mw'isi y'Impwemu, nico nagomba gusa mvuge. Ariko kandi namambwira abantu burya mu mitwe y'abantu benshi, simvuze bose, shetani yarabaye munini kuruta Imana ku buryo akanu gato baca bakitirira shetani. Iyo abantu bakize bavuga ngo ni shetani, iyo abantu bapfuye bavuga ngo ni shetani. Burya uwo muntu avuga gutyo ntabazi ko ariko arahimbaza shetani kuko yamugize uwica amugize ukiza. Ariko shetani ni iki muri no affaire? Bibiliya ivuga ngo twarahawe ubasha bwo gukandagira inzoka na scorpion. Rero nazanye pasteke gusa kugira ngo abantu babone icamwa cyari camwa kiboneka. Nabise Bibiliya indani nabise n'imbugita yo gukata iyo pasteke. Ariko kandi turabizi birivuga ngo ijambo ry'Imana n'umupanga. Mu ncamake nivyo hama mwisi abantu ntibazoreka kuvuga. Yesu avuga ngo nimba bavuze gutya ku giti kibisi bizogenda gute ku giti cyumye, bisigura ngo nimba Yesu baramwise umunyamareba ivyo byo kuvugwa bizokoma bibana cyane ko umuntu ari muzima bamuvuga. Ica kabiri wabajije kubijanye na wavuze kubijanye n'amasengesho twagarutse twagabanutse twaronze twaraheze. Sinashobora no guhagarara no guhagarara ahantu hamwe y'amasengesho narayavuye mu cyo gituma shobere kuyavuga kuko biribwe mu isonzesheje nimurinde kuvuga igihe nari mu masengesho sinavuga cyane kiretse ko vyaboneka. Ariko yari amasengesho ari mu muruho mwinshi, birimo na rimwe ni vyiza mu isi y'Impwemu. Ukwizera kwawe ukwihebere uteri intambwe, ariko kandi wumva Imana ikubwira. Muri amasengesho wabaye iminsi 7 6 n'igice cyangwa 7 atakintu na kimwe mfungura kandi ndi mu ngendo hamaca iminsi 33 ndiko ndajya ivyamwa gusa. Burya abantu nibabizi namaze iyindi minsi vyanse yuko nsubira kurekipera mu mubiri mu buryo bworosha, ariko ndashimira Imana kuko nakoze ico nabyiwe n'Imana kandi resultat ndazibona kuko resultat sikubira kwisonzesha. Resultat cyangwa inyishu zituruka iyo wumviye Imana, abantu bavyumva. Rero ucibaza ubu rero kubera iki wagiye Nigeria. Reka nsigure kubera iki nagiye Nigeria. Jewe igihe natanguye igihe nakijijwe ninjiye muri monde y'abakizwa ntabona rinzi. Jesi narinzi iby'abakizwa. Kwanza nari umuntu apinga abakizwa. Numvise umuntu avuga mu ndimi navuga ngo bariko baravuga amazina y'abakinyi ngo Rigobert Song. Neri umuntu bapinga abantu bakizwa. Icya kabiri navuga ngo umuntu akubwira ngo Imana yamubwiye. Narabaza kubera iki iyo Imana yagarukiye kwibarabara yanse gushikanga. Nari umuntu apinga iby'abakizwa. Hama Imana ingirira ubuntu ababizi barazi mu nahe yanje yuko navuze ko nagendewe mu ndoto. Hama ndamenya ko ndi mu vyaha. Hama ncanja mu ishengero ndatura ndakizwa mu Kristo bidatevye. Imana itangura kunyiyereka kuko nakijwe mu kw'icenda mu kwezi kw'icumi uwari umufumu wanje naye namubwiye ubutumwa bwiza arakizwa niwe Salomo. Uyu munsi n'umukozi w'Imana mu ishengero mu mezi 6 bisiga ngo muri 2013 mezi 6 umwana yitwa Shadia atatambuka atavuga mu kidehure n'ubu ariho bashatse bagenda kumurondera aravuga aratambuka. Mama we warahari nayimeje kumusengera aratambuka. Hama mu gihe kigufi nangura gukora ama deliverance abantu batangwa kumbwira ngo ivyo ni vy'abadaimoni. Ego nivyo nariko ndumva ijyo ry'Imana, ariko numva biriko biravuga n'abakozi b'Imana. Ndavuga cange nivyo koko nsanga nanje hari ibintu vyanteye kuko navyo natahura cyane. Cyo kimwe n'ubu uvuze ndamenya aho uhagaze. Cyo gihe nayi ngiri mushasha muri cyo gihe ngiriko ndazazanirwa abantu bambwira ngo n'abadaimoni abo duhuye ngo ivyo bintu bigutuma wiruka n'abadaimoni ivyo bintu tumukora ibitangaza n'abadaimoni. Nanje igihe numva ubutumwa bavuga ngo mu izina rya Yesu abantu barakirana cange ndakurondera abagwayi. Mu nyuma rero
niho habaye umuntu yitwa David, n'umwana wa apotre ni Pasteur David, yanzaniye video y'umuntu yitwa Prophet TB Joshua. Mbonye video y'umuntu yitwa Prophet TB Joshua, ndamubaza niwo muri Amerika, kuko nari nzi ko ivyiza byose ari byo muri Amerika, mbwira niwo muri Afrika. Canangura rero kuraba uwo muntu yitwa Prophet TB Joshua, mu kumuraba Prophet TB Joshua cambona uwundi mugabo yitwa Pastor Chris. Umva ko mu ntango yanje abo bantu naho twahuriye kuri YouTube baje kunyemeza yuko ivyo narindi mwe atari ubusazi, kuko nabona bakora nk'ivyo nkora. Natangiye kubikora ntabazi, ariko ntangura kubona ko bakora nk'ivyo ndiko ndakora. Mu mutwe rero vyagumyemo yuko umunsi umwe nzogenda iwabo. Ndifuza kuja kwa Prophet TB Joshua ara muri 2020 haba covid amarapfa, ariko umva ko mu mutima nategezwa gushika. Rero naringiye gushitsa ico gushika aho hantu ndavyibonere n'amaso. Cyo ni cyambere cya kabiri, abaganga bagenda kurabira ku baganga bagenzi babo kugira ngo baduge mu bumenyi. Ni vyiza ko nategerezwa kuja kurabira ku bantu bakoze cyane canke bakoze ibintu bikomeye kugira ngo mbandane nagura ino ministry, kuko indoto yanje ni ministère international, ni ministère ikora kwisi yose, si Bujumbura gusa, ni kwisi yose. Rero ivyo vyari muri ivyo. Hama habaye ikindi ko kuja kuraba Benson Idahosa, umuntu yashoboye guhindura site, ari umuntu umwe. Ibindi nabivuze yuko je n'abana banje twebe tuzokora ikanguro. Rero nari ngiye kuraba Benson Idahosa, Bishop Benson Idahosa yakoze ikanguro we nabo yivyariye mu mwemo, kugira ngo ni connect n'ubwo buntu ndabutahure ndabwige ko ibikurikirana ivyo abantu bagiye kubona. Big Fizzo Big Fizzo nigeze kubona je video imwe ambaza amakuru ya Goliath, uwishe Goliath. Nibuka ko nababwiye ko ba Goliath ari babiri, ariko Goliath bavuga cyane nuwe Dawidi yishe. Ariko sivyo gusa, mu chat nanditse kuri Facebook navuze ngo ari ibintu ntarinda kuvuga, kuko si ngombwa ko tuvuga ko twerezwe, ko twavugishijwe cyangwa ko twabwiwe n'Imana, ariko vy'ukuri ni call of God, ni umuhamagaro w'Imana kuri we. Naranavuze hepfo ndavuga biragoye ko umuntu ashobora gutena igihe kirekire ari on top, nuko Imana ibifisi ikigomba kumukoresha kuri yo top. Yo rero neko ndamutumira gusa aze muri Kristo Yesu. Sanzwe ntumira abantu bose ko boza muri Kristo Yesu, cyane muri kino gihe cikanguro. Ndasubiye kandi kuvuga kino gihe cikanguro ni kimurengane, aze tuvuge Yesu Kristo yapfuye akazuka, kandi vy'ukuri Imana ni ifise uwo mugambi. Ibyo rero vy'ukuri Imana yambwiye nibyo yambwiye, ibyo nabivugana nawe wenyene ku ruhande, ariko ndavuze gusa abantu bamenye yuko sikigumba camfashe. Baravye navyanditse mu gitondo nk'ivyuka nkeza kwakira amayerekwa, yari kumvira ijwi ry'Imana kugira ngo ntumire uw'Imana ishaka ko yinjira mu bwami, aze avuga ubutumwa cyane ashobora kugira impact ku bajene benshi, bakamenya Kristo Yesu nimba yo kwakira Yesu bakagendana nawe. Nico cyatumye nandika. Tani rero ashoboye gukoresha umuntu abizi cyangwa atabizi. Rero iyo matake tuba tuzi aho ajava ikuzimu. Hama Bibiliya ikatubwira ngo umwansi azotugerageza ariko nazo kwigera dutsinda. Rero muri ico gihe twe duhagarara mu ijambo, tuzi yuko na Yesu Kristo aho yaja bamwita amazina. Benshi bamabaza ngo none mu mwemu naco wumva. Biragoye cyane ko ncika intege cyangwa biragoye cyane ko ndeka kuvyumva ku matwi, ariko ntibishoboka na gato yuko ndabiha ikibanza mu mwemu, kuko uwo tuba twavuganye nawe kugira ngo ngure kino gikorane abari munini cyane kuruta abariko baravuga baboneka n'abataboneka. Gusa Bibiliya ikivuga ngo ibigeragezo ntibizobura kubaho, ariko haragowe ubizana. Je ngirira impuwe abariko barazibira abantu. Nimba umuntu yari gukira hama umuntu akaca muzibira, uwo muntu niyumva ko yikwegeye. Je rero impuwe ndazigirira cyane ujya yikwegeye kuzibira ujya muntu, ariko kandi nkababazwa n'uwo muntu ataronsa kajyo ko kuza. Ariko kandi abantu bagira ubwenge babe maso, niwemere gutakaza kajyo ko gutabagwa kwawe. Ejo bundi umuntu yambajije ngo none ko nje ndakwemera nemera kuvuga ubutumwa, iyo ntumiye abantu bafise ibibazo bacambwira ngo ntiboza ngo ufise abadayimoni. Nambwira nibo bafise ibibazo, nibo bafise abadayimoni, sindanabazi. Ni giki kibazibira? Ni shetani. Rero mu ncamake imwemu yanje iguma ikomeye bivanye n'ijwi ry'Imana mba numvise, ariko kiretse ivyo amataka wumva aboneka mubona, habaho amatake menshi. Ibitero ni vyinshi, nitwo bivuga ngango tubiheze. Ni vyinshi, gikorane nk'iki kinini nikibura abavuga, nikibura abahaguruka, nikibura abarozi bagira inama, nikibura ibikoreka. Ariko kandi nitubura natwe gukora mwishimwe mutukananiza ivyo tunaniza, hama Imana ikadushoboza, abantu bakabona Imana. Barakoze cyane. Tuciteguriye mwisi imwemu, kuko uko bimeze kose si imwemu zitora, ariko ni mibiri itora. Ariko harimwe ibiboneka vyaturutse mu bitaboneka. Imibiri yacu ivyose vyaremwe n'Imana itaboneka. Tubwire yo dutunganiriza ibintu mwisi imwemu. Isengesho ryacu riba rimwe buri munsi,
mana tuzigamire mu mahoro kuko amahoro niyo priorite, naco kintu cyambere dusengera. Cya kabiri, mana zigama igihugu cyacu kuko igihugu cyacu ni umurima rusange uko bimeze kose, utahuriri utabitahura ibintu uko namanda bivuga, utahura ibya kino gihuda utigeze utahura ibikindi gihe, kandi nutahura ibikindi gihe igihugu tegeza kugitahura kuko igihugu ni cyacu kandi dukwiye kukivuga neza no gutumira abantu mu gihugu. So imiteguro yacu twebwe nimwe no gusenga kugira ngo nibigende neza kandi bizogenda neza kuko Imana ni nziza, turizera ko izo turindi tuzigame. Intambara twabonye zirahagije, nitukeneye kubona iyindi, cyane cyane twe twakuze tuzibona. Iyo turiko turasenga dusenga turi seriye, tuvuga Mana abana bacu nibabona ivyo twabonye, uko niko twitegura. Uvuga Yesu Kristo yapfuye akazuka dukorera Imana imwe. Iyo tuvuze ikanguro mu bisanzwe twese abarivuga uyu munsi, si twebwe twatangiye kurivuga, no kanguro byavuzwe n'abatama benshi batakiriho. Imana yababwiye ngo igihe kanaka hazo bikanguro ridasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Ego ari igicapo cyangwa kamoto k'ikanguro, burya iyo uvuze imvura ubutangiye kubona igicu, ari igicu c'ikanguro. Rero ari umuntu ashobora kuba yari ikanze igicu akacita ikanguro, nta ngorane, si imvugo zibiri ahubwo avuze uko we yacise, cyari igicu c'ikanguro. Hama iyo twe tuvuze ngo tugiye kuri domeka, niko tugomba kuba occasion speciale, kandi birazwi yuko iyo occasion yacu ari 7 abantu baza benshi, tugomba ko muri occasion speciale n'abatari bwamenye yuko biriho, n'abariko barabibamwo nk'agacu bavyinjiremwo nyezina, tugende tuzana abantu kuri Yesu. Abantu bararushe kandi na yindi nyishu singa mu Burundi gusa, isi yananiwe, isi turimwo yananiwe. This world is no longer able, inosi yananiwe. Trump yavuze ko aza kurangiza vya Ukraine ku munsi umwe, amezi atatu ariko aramurengana. Isi yananiwe, aho Ubufaransa na Trump batakivuga kumwe kubijanye na Gaza. Uravye isi yose, Afrika hose bananiwe. Tuko turavuga ikanguro rero, nituvuga Bujumbura, tuko turavuga isi yose. Nabwiye ko igituma voyage mu bihugu bitandukanye ni kugira ngo tugire igicapo cyo kumenya ngo jewe naho ndinga Imana yazanye kugira ngo mbe inyishu. Yesu avuze ngo mugende mu mahanga yose. Rero inyishu yanje ni abavuga ko ikanguro byatanguye, navuze ari igicu, navuze nk'imvura igomba kugwa, ushobora kubona igicu akavuga ngo ya mvura yashitse, undi akayivuga imaze gushika. Kuri jewe nakajyo gusa ko kushira ku mugaragaro, kumenyesha abantu no mu kubaho kw'abajya abantu. Hajyo avuze ngo none ntitwokorera hamwe, natumiye abantu bose, ninde atatumiwe Kiresu wanka kuza, natumiye abantu bose bazoze. Nababwiye ko azo bigikorwa kidasanzwe, muzoze muzokwibonera. Narababwiye cyagiye turabejura abantu bazobona ibintu murazi vyabaye. Ubu hazoba ikintu Yubipo abantu muzorengegwa, ni genda bivuze kuko nzi ivyo ndiko ndabona mwisi mwe, muzorengegwa, mhemu yera azori domeka, kandi abantu bazodomekwa mu ikanguro bagendegwa, bamwe bakogwa ko uku mushake nk'abajournaliste muzo bafata ama video cyangwa amafoto, muzobona abantu ibizokurikira bazokora. Bamwe bazobara bavuga butumo badasanzwe, abandi bavugishwa badasanzwe, abandi bagwiza tunga badasanzwe, ahandi azoba impinduka mungo, ingo zitangure kuba kuko ingo zitangure kuhaguruka zizana kanovera ko kwigisha n'izindi ngo. Just be there, just be there. Shika gusa les 7 mu gikorani azoba ari kuwa mbere, ntiwemere ikintu na kimwe kikubuza ngo ni mudu hagati. Come uweze gusa mu gikorani iryo kanguro. Nakubwiye yuko abavuze ko ryabaye biratandukanye, ari umuntu umva kamoto k'imvura akavuga ngo ya mvura yatanguye. So simana zibiri ariko bivana n'ukuntu yita igicu, undi nawe akavuga reka habitangazo mwese muvyibonere, kuko naho tubivuga umengo biraturaba. Mwese muvyibonere muri hajya, namwebwe mukogweko ukabona mugenza we nawe aragurutse. Oh my God, uyu nazo muvuga mu ba journalist agaca vyuka akazana na strategy yo gukamera mu bikorane cyangwa strategy yo kuja arerekana ibintu vyo tuma habikanguro. People will be touched. Simvuza abavuga butumwa gusa, abantu bazokogwa ko, ari abantu bakwiye gukogwa ko batunge kugira ngo ikanguro ribe. Ibizoba birenze uko twovugira ngaho. Solution muri cyo gihe nk'umukozi w'Imana ndamenya ngo okay nigiye cikanguro, ariko kiretse ivyo mbonye muri abo bantu fise n'ijyo ry'Imana nsanzwe nzi neza ko bikeneye ko tukangura abantu, cange yarambwiye yuko akwiye kubikanguro, cange igihe cikanguro niki haba hageze. Rero mfatanije n'ivyo ndiko ndabona abageze ko tuvyura abantu. Tufise mwebwe ba influencer, mushobora kuba muri ko muri influencer ego, abantu bakumva ukabona ko bakurikirana ibintu. Tuba tunyotewe yuko hajya hagati twobona Yesu ariko araganza, kuko
naho twobatwenza abantu, naho twobadiga ijoro ryose, naho twobadiga ijoro n'umurango, ndababwije ukuri nta yindi nyishu kiretse Kristo Yesu. Rero ikanguro rikenewe igihe abantu batariko barandera nyinshi muri Yesu, twebwe abakristo tukaba dufise inyishu kuko dufise Imana nini. Igihe nari mu ishengero kwa rya Benson Idahosa i Benin, Nigeria, nibuka ko mfukamye nariko mbwira Imana ikintu kimwe, Mana uri muri jewe Mana nini, how come ni gute abantu bogira igorane hafi yanje, ndagukeneye jewe wese. Suko iryo sengesho ryabaye special kubera ko ndi muri Nigeria, ariko nari ngiye kuraba ahantu umuntu wo muri village ahantu kanaka yashoboye kuvyuka gutyo akaca domeka isi yose, agasiga abantu bariko barakizwa bayihana imbere yo kwapfa. Yakoze ibintu binini, mbona ama university yubatse, mbona impact yagize muri ako karere. Barambwira ngo hano iwacu Benin City umuntu tuzi twese ni Benson Idahosa, umuntu w'Imana agashobora ku influence. Rero abantu b'Imana kugira ngo bagire impact n'iryo twitikanguro nco gihe yuko bataba abajyanye nk'uko umenga umukristo ni ikintu kiri ngaho kirapfuye kiragiye kitigeze kigira ico kimara. No, it can't happen. Nibishoboka. Tugiye gukora mu turere twose kugeza abantu bamenya Kristo kandi banyotegwa Kristo kandi bumve ko hanze ya Kristo atabundi buzima. Sabaoth Church, we are prophetic, a delivered family.